Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Mugiye gushima Imana kuri kano kanya ko kuganira namwe. Basabye gutanga ikiganiro umutwe uvuga ngo uruhara rw'icabwenge n'iterambere ry'Ishengero. Uruhara rw'icabwenge n'iterambere ry'Ishengero. Sindamenya neza ko mu muhari w'abitanze mumaze kumvikana neza insiguro cyangwa isobanuro y'incabwenge. Incabwenge icarico kuko iyo ubajije abantu uti incabwenge niki bakubwira ibintu bitandukanye, ariko cyane cyane ikintu bashimikira ko bakunda kuvuga ko incabwenge ari umuntu yagiye mu ishuri akiga, ashobora kuba ataminuje cyangwa akaminuza mugabo uwo ababaye incabwenge. Ariko mu gutangura kino kiganiro nagombe mbabwire ko kw'isi yose iyiva ikagera nta shirahamwe na rimwe ririho rifise ubushobozi n'ububasha nk'ishengero ry'Imana. Kw'isi yose iyiva ikagera nta shirahamwe na rimwe ririho rifise ububasha n'ubushobozi nk'ishengero. Birashobora gushika ko ishengero riba ritariko rirakoresha ubushobozi n'ububasha ryahawe, ariko naho biba bimeze uko ntawe ushobora kuvuga ko ishengero ridafise ububasha buhambaye. Hariho ibituma rero mu gutangura ngomba gutangurira ko bituma twemera rwose ko ishengero rifise ubushobozi n'ububasha buhambaye, ari naco kintu kigomba kuba urufatiro rw'iciyumviro cacu c'uruhara rw'incabwenge mu iterambere ry'ishengero. Kuki twiyumvira ko ishengero rifise ububasha n'ubushobozi buhambaye gusumba ayandi mashirahamwe yose abaho? Ubwa mbere, ishengero rifise ubushobozi n'ububasha buhambaye kuko rigizwe n'abantu badasanzwe. Iyo tuvuze abantu badasanzwe tuba tuvuze abantu bavuka bafise icaha, ariko haragera igihe bizera umwami Yesu baramwakira ahindura ubugingo bwabo. Ni ukuvuga ngo uwizeye umwami Yesu amaze kwakira umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwiwe ahinduka umuntu adasanzwe. Icyo ni cyambere gituma ishengero rigize ishirahamwe ridasanzwe, kuko ririmwo abantu badasanzwe. Hari mirongo myinshi yo muri Bibiliya sinza kuyivuga yose, ariko uravye muri Yohana igimba ca mbere murongo wa 12 avuga ngo bamwakiriye bahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ishengero rirakomeye kuko rigizwe n'abana b'Imana. Icya kabiri, aba bantu bafise umuhamagaro udasanzwe uva ku Mana. Uravye muri Yohana 15 mu murongo wa 16, nukuvuga ishengero rigizwe n'abantu bahamagawe n'Imana, bamaze kwita mu muhamagaro w'Imana, maze Imana ibafitiye amasezerano adasanzwe. Nico gituma ishengero rifise ububasha budasanzwe kuko rigizwe n'aba bantu bitavye uwo muhamagaro w'Imana. Ariko ikindi kigira gatatu gituma ishengero rikomeye rifise ububasha budasanzwe gusumba ishirahamwe iryo ari ryo ryose, nuko abarigize bafise ubumenyi, bafise ugutahura, bafise ubuhinga, bafise indero runtu, bafise n'ubwenge bibashoboza gukora ibintu canke kugira ubushobozi budasanzwe, nkuko tubibona mu gitabo c'Imigani igimba ca 2 uhere ku murongo wa 6 ukageza
ku murongo w'8. Icya kane ndaca ngeze ivyo, hari ibindi vyinshi, ariko icya kane gituma ishengero rifise ububasha n'ubushobozi budasanzwe nuko abarigize bafise ubushobozi bwa mpwemu yera bubashoboza gukora ibidasanzwe. Yesu amaze gutegura abigishwa biwe babwiye ngo muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe Yerusalemu, Iyudaya, Isamariya no gushitsa ku mpera y'isi. Ariko mu nyigisho ziwe mu butumwa bwa Yohana igimba ca 14 ku murongo wa 12 yavuze ngo ubunyizera azokora ivyo nkora, mbere azokora n'ibiruta ivyo nkora. Nico kindi kigira kane gituma ishengero rifise ububasha budasanzwe n'ubushobozi budasanzwe, kuko abarigize bafise ubushobozi bova kuri mpwemu yera. Igihe rero abakristo babuze ivyo bintu ko ari bine, ishengero rija mu ntege nke, rikabura inkomezi, ntirikora ibidasanzwe. Nukuvuga bari muri ryo bakamera nk'abandi bantu bose. Ni naco gituma muri iki gihe dukoraniye hamwe nk'abitanze tugomba gusaba Imana kugira ngo twebwe natwe tuba abantu badasanzwe. Uzoba ari hano atarakira umwami Yesu, kuko birashoboka kuba mu muhari w'abitanze utarakira Yesu. Mwishengero hari abantu benshi usanga barihanye ariko batarakira Yesu. Uwazoba atarakira umwami Yesu agomba kuva hano yakiriye umwami Yesu ngo abe udasanzwe, utaritaba umuhamagaro wo gukurikira Yesu no gukora ivyo agomba yitaba uwo muhamagaro, utararonka ubwo bumenyi no gutahura biva ku Mana, asaba Imana kugira ngo azove hano bironse. Ariko kandi uzoba atararonka ubushobozi bwa mpwemu yera azave hano aronse ubwo bushobozi bwa mpwemu yera. Nigwo rufatiro ruzodushoboza kugira ngo dushobore kugira uruhara rukomeye mw'ishengero nk'incabwenge. Nari gufata kanya mvuga ibijanye n'ishengero icarico, ariko ndizera ko nzoronka kandi kanya ko kubivuga. Turi mw'ishengero nk'aba Méthodiste Libre. Mw'ishengero Imana yadutoranije kugira ngo tube umuco, duhinduke tube umuco umurikira abandi bantu, maze abo bandi bantu nabo bave mu mwiza bizere umwami Yesu. Uruhara rw'incabwenge mw'iterambere. Iterambere ryo ni iki? Iterambere ni ijambo ryasiguwe n'abantu benshi, barisigura mu buryo butandukanye, ariko ngomba kurivuga mu majambo make. Mu kibano iterambere nukuvuga ukuva mu bukene, abantu bakaronka ubutunzi, abandi bakaronka ibikorwa bituma baronka amafaranga ku munsi cyane ku kwezi, ubusumbasumbane mu by'ubutunzi bukavaho, hanyuma agateka ka muntu kakubahirizwa. Aha abantu bashobora bavuga bati turiko turinjira mu iterambere. Ariko kandi iterambere ni impinduka mu buryo abantu bakoresha ubutunzi, kuko ivyo ndondaguye haruguru abantu bashobora kuba babifise ariko bakabikoresha nabi. Abantu bashobora kuba bafise amafaranga bakayakoresha nabi, barashobora kuba bafise ubutunzi bakabukoresha nabi. Hari uburorero bwinshi muri Bibiliya, uhereye mu Itanguriro 3 Imana yahaye Adamu ubutunzi bwinshi. Ijambo ry'Imana rivuga ko Imana yamuhaye ibintu byose yarakeneye, ariko abikoresha nabi. Ico gihe iyo abantu bafise ubutunzi, bafise ibindi Imana yabahaye, ntibabikoreshe neza, nta terambere rishobora kuhaba. Kandi twese umwe wese mubari hano, Imana yaduhaye ibintu byinshi cyane, ibintu byinshi imbere dukeneye, ariko ingene tubikoresha biratuma
tudashika ku iterambere. Ijambo ryo muri Bibiliya rikomeye rivuga ibijanye n'iterambere ni ijambo ry'ikigiriki bita apocalypsis. Niryo jambo bakoresha ku gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Nukuvuga ngo nugupfukura ikintu cyari gipfuswe kikaja habona. Ikintu cyari gipfutswe kikaja habona. Amajambo ari mu itanguriro mu gihimba ca mbere umurongo wa 28 aho Imana ivuga ngo murondoke mugwire. Abenshi bafasha ayo majambo bayasigura mu buryo byo kuvyara abana, ari kuri kuraraba amajambo akoreshejwe harya avuga ngo mwami vyamwa, mwami imbuto nyinshi zuzure kandi zikwire ku isi. Bica biboneka rero ko Imana ariyo yatanguje iterambere. Ufatiye ku vyabuzwaho hejuru rero, iterambere ni impinduka yifuzwa ishikana ku ntumbero Imana igomba ko abantu bashikako. Muri Yeremiya igimba ca 29 mu murongo wa 11 Yeremiya yavugishijwe n'Imana, Imana imuvugisha ko ifise intumbero nziza ku bugingo bw'umwumwe wese muri twebwe. Nukuvuga ngo Imana idufitiye imigambi myiza n'intumbero nziza. Iyo rero dushitse kuri iyo ntumbero nziza, iyo dushitse kuri iyo migambi myiza Imana idufitiye, niho tuba dushitse ku iterambere. None iterambere ry'ishengero ni iki? Iyo tuvuze ngo ishengero rirateye imbere, turiko turavuga ibijanye n'uruhara rw'incabwenge mu iterambere ry'ishengero. Iterambere ry'ishengero ni iki? Iterambere ry'ishengero ni ubushobozi bwo gushika ku ntumbero aho haba ibi bintu bishika kuri bine. Icambere, aho umukristo wese atanga intererano yiwe mu kubaka ubumwe bw'ishengero. Muri Yohana 17 cyane cyane mu murongo wa 11 n'uwa 21 Yesu yavuze amajambo akomeye cyane y'ikintu kizoranga abakristo, abantu bizera Imana. Arasenga aravuga ati, data ndakwinginze ngo nguko wewe nanje turi umwe, aba bantu nabo babe umwe. Nico kintu ca mbere. Iterambere ry'ishengero ni ubushobozi bwo gushika ku bumwe bw'abizera. Igihe mu ishengero abantu bafitaniye ubumwe, igihe mu ishengero abantu bashize hamwe bakumvikana, ni intambuko ya mbere ishikana ku iterambere. Ariko kandi iterambere ry'ishengero ni ubushobozi bwo gushika ku ntumbero aho umukristo wese atanga intererano yiwe mu gushitsa ibwirizwa rikuru. Ibwirizwa rikuru ni irihe? Ibwirizwa ryo guhindura amahanga yose abigishwa, kubabatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, no kubigisha kwitondera ivyo Imana yatugeze. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo ishengero riba riteye imbere igihe rishika kuri iyo ntumbero y'ibwirizwa rikuru. Umukristo wese umwitwaririko wiwe ukaba uwo kuzana abantu kuri Yesu, ukaba uwo kubigisha kugira ngo bakure mu nzira y'Imana. Iterambere ry'ishengero kandi ni ubushobozi bwo gushika ku ntumbero aho umukristo wese akoresha ingabire afise ngo zubake ishengero. Nimwasoma mu Kete rya mbere Paulo yandikiye abikorinto mu gihimba c'12, mugasoma no mu Kete Paulo yandikiye abaroma
mu gihimba c'12 muzobona ko ngaha ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu wese Imana yamuhaye ingabire ya mpwemu yera, kandi iyo ngabire abwirizwa kuyikoresha mu kubaka ishengero. Rimwe na rimwe tugira ibibazo bikomeye mu ishengero, aho usanga abantu bashira ku ruhande ingabire bahawe, kumbure kuko zitari kuvugangwa cyane, bakifuza ingabire z'abandi. Hariho abantu bafise ingabire yo gusenga Imana, kuko aba bantu basenga mu ibanga, ugasanga ibikorwa bakora ntibitahurika cyo kimwe na wa muntu aririmba, cyangwa umuntu hagarara imbere y'ishengero akavugishwa ati Imana ivuze ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Ariko bene data nagomba kubabwira ko hari abo bantu basenga mu ibanga, bamwe dushobora kumenya, abandi tuzorinda dupfa tutamenye, batuma tugira inkomezi nk'izo dufise, batuma dushika ku byo dushobora gushikako. Nahagarara imbere y'ishengero nkigisha ijambo ry'Imana abantu bagakizwa, kubera ko hariho umuntu kanaka abantu batazi yasenze Imana ati Imana ndakwinginze uhezagira ijambo ry'Imana kugira ngo rigire gute, rihindure abantu. Ishengero riba ryateye imbere aho umukristo wese azi ingabire yiwe ya mpwemu yera, kandi iyo ngabire akaba ari karayikoresha. Ndipfuza ko uwitanze wese ari hano n'abandi bose bari mu ishengero, umwe wese muri mwebwe amenye ingabire ya mpwemu yera afise, kandi iyo ngabire akayikoresha kubaka ubwami bw'Imana. Niho tuzovuga iterambere ry'ishengero, niho tuzoba turiko turaterera ku iterambere ry'ishengero. Igira kane, iterambere ry'ishengero n'ubushobozi bwo gushika ku ntumbero, aho umukristo wese atanga intererano yiwe mu gusengera ishengero n'ibikorwa vyaryo, intererano yiwe mu gusenga asengera ishengero n'ibikorwa vyaryo. Paulo mw'ikete rya mbere yandikiye Timoteyo mu gihimba ca 2 mu murongo wa 1 n'uwa 2 yavuze amajambo akomeye cyane, amajambo avuga ngo ndabahanura ngo musengera abantu, mubingingire, mubasabire. Nukuvuga ngo abantu bose kenshi mw'ishengero no mu gihugu turagira ingorane, aho usanga n'abantu bitwa basenzi ico gikorwa batariko bagikora nk'uko Bibiliya ibitubwira ngo basengera abantu bose. Ariko mu murongo wa 2 yongeye ko amajambo akomeye avuga ngo ariko cyane cyane musengera abaganza n'abashizwe hejuru, abami, kugira ngo igihugu kibe mu mahoro, kugira ngo twese tube mu mahoro. Dufise ikibazo gikomeye cyane muri iki gihe, aho umupastori cyangwa umukristo asenze akavuga ati mwami ndasabiye umukuru w'igihugu, ndasabiye amufasha kurongora, abantu bacu bavuga ngo ujya muntu yinjiye muri politike n'umunyapolitike. Ariko ni itegeko ryo mu ijambo ry'Imana, ishengero ntirishobora gutera imbere abitanze, nta ntererano ikwiye dushobora gutanga igihe tudashobora gusengera abantu bose, ariko cyane cyane abami n'abashizwe hejuru, kuko nivyo bituma tutaba mu mahoro, kuko tudasenga. Ariko iyo dusenze bituma tuba mu mahoro. Ariko kandi ngomba ko tuvuga gatoyi ibijanye n'incabwenge. Nabaje ikibazo ngo incabwenge, ubwo turumvikana ku nsobanuro yayo. Ngomba kuvuga ku ncabwenge, ndavuga ibintu bibiri. Icambere ndaza kuvuga ibijanye n'ibintu biranga incabwenge. Umuntu w'incabwenge arangwa n'ibiki. Ariko kandi kigira kabiri ndaza kuvuga ibijanye n'inyifato,
kuko arashobora kuba afise ivyo bimuranga ariko akagira inyifato mbi ituma adashobora gutanga intererano yiwe mu iterambere ry'ishengero nk'uko bikwiye. Akaranga k'incabwenge. Abafise Bibiliya n'abafise aho mwandike mu Migani 24 guhera mu murongo wa 3 kugeza mu murongo w'indwi, niho hari ibintu biranga incabwenge. Ndaza guca ndabivuga ko nyarukije n'ibintu 5 biranga incabwenge. Uze kumviriza nawe mu nsiguro wari ufise y'incabwenge, usanze ivyo bintu 5 biranga incabwenge hari icyo ubuzemwo. Ucuvuga uti aha, ibi nanje ngomba kubirondera kugira ngo bibe ari byo bigira gute, bibe ari byo bindanga. Ubwa mbere, incabwenge ifise ubumenyi. Reka nze ndasoma Bibiliya ntihagihava yagira biyumvira ati ibi bintu ariko aravuga n'ibintu ariko arakora mu mutwe. Dusome Bibiliya mu Migani, sivyo? Ayo majambo reka ndayasome mu Migani 24 mbere ku murongo wa 3 kugeza ku murongo w'indwi. Haravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi ubukerebutsi nibwo burukomeza. Guca ubwenge niko kuzuza zo muri go ubutunzi bwose bw'igiciro kinini kandi bw'igikundiro. Umunyabwenge aba w'inkomezi. Mbere umuntu aciye ubwenge yunguka ubushobozi, kuko uzoja mu ntambara urongowe n'inama y'ubwenge, kandi mu nama ya benshi habonekamwe agakiza. Ubwenge buri hejuru busiga igipfu, ntigikura ko umunwa iyo kiri mu ikoraniro ry'abashinga ntahe. Ikintu ca mbere kiranga incabwenge, incabwenge ifise ubumenyi. Kino gihe ibintu bijanye n'ubumenyi biri guhinduka cyane. Kare byari bizwi ko ubumenyi kugira ngo umuntu ashobore kuburonka agenda mu ishuri akicira ku ntebe y'ishuri, imbere yiwe hagahagarara umuntu yitwa umwarimu akavuga akamwigisha ibintu n'ibindi, bagaca bavuga ati ujya muntu yaciye ku ntebe y'ishure n'incabwenge. Iki gihe rero dufise amahirwe akomeye cyane kuko ubumenyi abantu baburonka mu buryo butandukanye. 2 uteranije 2 bingana 4. Ubyize muri ya shuri yo kwimenyereza bita gardienne, ubyize mu mashuri mato mato, ubyize mu mashuri yisumbuye, eka mbere naho uvyiga muri kaminuza, 2 uteranije na 2 n'ibingahe? Ni 4. Ubwo bumenyi ndaco bitwaye aho wabwigiye hose. Ubwo bumenyi umuntu yagize gute? Yaburonse. Nukuvuga ngo incabwenge ifise ubumenyi. Nukuvuga ngo ubumenyi nivyo abafaransa bita information. Nivyo kuri barakoresha ijambo reconnaissance, ariko reconnaissance ni information. Nukuvuga ngo ni ibintu bigufasha kumenya ukuntu ukora ibintu. Icya kabiri, incabwenge n'umuntu atahura neza ibijanye n'ubumenyi afise. Umuntu tuvuga ko ari incabwenge igihe atahura neza ibijanye n'ubumenyi afise, kuko umwana arashobora kuja mu ishuri cyangwa umuntu akuze akagenda mu ishuri akiga ibintu akavyiga byose akaba bifise ngaha, wamubwira akabidondagura byose akabiheza, wamubaza uti ivyo urabitahura? Ngo ya, ngo mwarimu yambwiye ngo ndamusubiza amanote yiwe, ngo ca ndavyihiga, ngo none nayamusubije. Aca araguruka aratasiga umusindo, aravuga ati we rero warahejeje
kuko wamusubije vya bintu mugabo udatahura iki ibirimwo. Uwo rero afise ibintu atahura, ibintu afise mu mutwe azi ngo nibi mugabo adatahura ivyo ari vyo, uwo ntidushobora kumuharura mu ncabwenge. Hari n'abaheza kubisuka hajya kuri rwa rukaratasi bigaca biguruka byose bikagenda. Ica gatatu, incabwenge n'umuntu afise ubuhinga bwo gukoresha ubumenyi afise. Nukuvuga afise ubuhinga, arazi ubuhinga bwo gukoresha ubumenyi afise. Burya impamenya bushobozi ishobora kuvuga ibintu bike cyane. Ikintu kivuga byinshi nubwo buhinga ufise bwo gushobora gukoresha ubumenyi ufise. Ntaza karorero, hariho abantu baja kwiga ibintu by'ubutunzi, bakiga ibiharuro, ivyo bita comptabilité, akavyiga akaronga impamya bushobozi, wagomba akarongamwe amanota yose. Hageze ko aje gukora akazi wamubwira uti kora bino bintu turabe, bikanga. Nukuvuga rero uwo muntu ntaba ari incabwenge. Ubuhinga, ubumenyi bujana n'ubuhinga, ubuhinga bwo gukoresha ubumenyi umuntu afise. Icyakane kiranga incabwenge n'umuntu afise indero runtu imutegeka gukoresha neza ubumenyi afise. Umuntu afise indero runtu imutegeka gukoresha neza ubumenyi afise. Aha abanyeshuri bize mu ishuri nimba bararangije, nimba hari abakiriko bariga batararangiza, yiba ibibazo mu ishuri bijya bitaguturisha, uwo ntarimwo, kuko nta ndero runtu afise imutegeka iti umviriza, ubumenyi ufise ntibukora ivyo. Umuntu yiba, nimba bamuhaye akazi akora, muri ako kazi ashobora kuba akora mu mafaranga cyangwa akora mu bindi bintu, akiba ibintu byo ngaho handi akorera, akiba amafaranga, akiba ibintu, uwo muntu si incabwenge, kuko nta ndero runtu imutegeka gukoresha neza ubumenyi afise iri muri we. Nukuvuga ngo incabwenge nuwo afise iyo ndero runtu muri we imutegeka ikamubwira iti iki kintu ntigikogwa, iki naco kirakogwa. Kuko ahantu hose mu bintu umuntu akora byose hari ikintu twita kirazira. Navuze ivya Adamu muri Edeni, Imana yamuhaye ibintu byose byiza bimeze gutyo, mugabo iravuga iti umviriza Adamu, kijya giti kirazira, kuko ni wakiryako uzopfa. Nukuvuga ngo uriye kuri kirazira cyangwa agakora kuri kirazira, uwo ntaho aba ari incabwenge. Tuba dufise abantu bize bafise ubumenyi bwinshi, batahura n'ubwo bumenyi, bafise n'ubuhinga bwo gushobora gukoresha neza ubwo bumenyi. Bariho na hano mu gihugu, ashobora kuba yize kubaka inzu neza, akavyiga, akaronka ubumenyi, agatahura ubwo bumenyi, akagira ubuhinga bwo kubaka inzu ikomeye, ukamuha amafaranga uti nyubakira inzu, akayubaka, utarayinjira wicaye ngo kwidare nkajya ukazibona irasenyutse. Kubera iki? Nta ndero runtu afise imubwira iti ibi bintu ntibikogwa, kuko amafaranga yari gukora ivyo bintu yayashize mu mupfuko.
hari n'umwe afise ubuhinga bwo gukora ibarabara riramba imyaka 100 ukamuha amahera, afise ubumenyi, aratahura neza ivyo akora, afise n'ubuhinga bwo kubikora, ariko habuze indero runtu, arakoze ibarabara ryaramba imyaka 100, inyuma y'imyaka 5 hatuma iki? Inkungugu. Uwo si incabwenge, ntitumushiramwe mu ncabwenge. Icya gatanu ari naco canyuma mu biranga incabwenge. Incabwenge n'umuntu afise ubwenge budasanzwe bwo kumenya ibihe n'icyo akwiye gukora buri gihe. Incabwenge imenya ibihe, hanyuma ikamenya n'igikwiye gukorwa buri gihe. Nukuvuga ngo abaza ati ubu bumenyi nize ngaha aha ntibukora muri aka kanya, ariko bukwiye gukora muri kano kanya. Ubu bumenyi hano ntibukora harya, ariko bukwiye gukora harya. Nukuvuga ngo ashobora kurobanura ibihwana n'ibidahwana. Reka nsaba Imana ko imfasha igihe cyose impagaze imbere y'abantu, namasaba Imana ngo imfashe ivyo mvuga ndibikore ku bigumbagumba vy'abantu, kuko kenshi tugira ingorane zikomeye cyane iyo umuntu avuze ibintu bigakora ku bigumbagumba, tukavyitiranya na mpwemu yera. Twinjira mu bigumbagumba tugaca tuvuga ngo mpwemu yera uno munsi yakoze. Ndakoze ku bigumbagumba, abantu bariko bararira, bariko baritembagaza hasi, ati mpwemu yera yagize gute? Yamanutse. Reka mbabwire, ibigumbagumba biradufitiye akamaro, ariko mu bintu bijanye n'igikorwa c'incabwenge ibigumbagumba ntibijemo. Mwaraguje hano turi mu rusengero, uhereye no kuri mwebwe, impuzu nziza mwambaye, ibirato vyiza mwambaye, inzu nziza turimwo, bijya bicurangisho vyiza, ibikoresho vyiza dufise, nta na kimwe muri vyo ari produit y'ibigumbagumba. Nta na kimwe cazanywe n'iki? N'ibigumbagumba. Kuko ibigumbagumba bigiyemwo ibintu bica bigira gute? Bica vyononekara. Ari naco gituma ndabizi hariho abapastori hano muri mwebwe, mu gihe babigisha icigwa bita homiletique na hermeneutique. Nukuvuga homiletique ubuhinga bwo gutegura insiguro no kuzisigura, homiletique, hermeneutique ubuhinga bwo gusobanura Bibiliya. Barabihanije, barababuza, barababwira ati ni wahagarara imbere y'ishengero kirazira gukora ku bigumbagumba vy'abantu, kuko igihe wo bikora Imana yoshavura ikagukubitira imbere y'abantu, kuko uri kugerageza kunyaga ubushobozi Imana yahaye abantu bwo kwiyumvira kugira ngo baze gufata ingingo z'ibintu batiyumviriye. Arico gituma haba ari mu nyigisho canke mu gusigura ijambo ry'Imana, ivyo tubwira abantu tugomba kubibabwira bagakoresha ivyiyumviro vyabo. Nigishije ijambo ry'Imana nkabona umuntu aje hageze guhamagara akaza aravura zaritembagaza hasi, nje amaze kugira nti fata ujya muntu mu mwicarike hajya banza garuke mu vyiyumviro vyiwe aze niho tuza kuvugana neza numva ivyo avuga. Incabwenge rero bafise n'umuntu afise ubwenge budasanzwe bwo kumenya ibihe n'icyo akwiye gukora. Ako karakaranga k'incabwenge uce wiyumvira kugira ngo ushobore guterera neza mu iterambere ry'ishengero, ugomba kuba ufise ivyo bintu: ubumenyi, ugutahura, ubuhinga, indero runtu n'ubwenge. Ivyo ntibikwiye kubura, kuko bibuze hazoba haragahaze ntushobora guterera neza uko bikwiye. Reka mvuge rero inyifato. Ivyo bintu byose urashobora kuba bifise, ariko inyifato yiwawe ugasanga iyo nyifato ntifasha kugira ngo ibintu bigende neza. Aho ndavuga mu ibintu bitatu gusa.
hanyuma rero ndavuga rero ibijyanye n'uruhara hanyuma ndangize. Incabwenge igaragarira ku nyifato y'ibintu bitatu magirirane. Ni ukuvuga nta na kimwe gikwiye kubura muri ibyo bintu bitatu. Icambere, inyifato incabwenge ikwiye kugira ni ukwizera ko we ari umuntu adasanzwe w'agaciro kandi ashoboye. Iyo ni inyifato ya mbere. Iyo nyifato itakaye, naho wowe ufise bya bindi bintu bitanu haca haba ingorane. Ukwizera ko uri umuntu adasanzwe w'agaciro kandi ashoboye. Yesu mu ijambo ry'Imana niwe yatanze agaciro k'umuntu. Naba nabajije nti nk'ubu nogenda mu isoko kugura umuntu no mugura ngahe, abantu bakabivuga ngo nta giciro ngo afise, bakabivuga nk'aho ari ibintu bisanzwe, ariko Yesu yabisiguye neza. Yesu mu majambo yigishije muri Mariko 8 mu murongo wa 36 yatanze ikintu twica agaciro, valeur y'umuntu. Aravuga ngo kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ibyo mu isi byose, ku iherezo niyabura ubugingo. Nukuvuga iki? Yesu ariko avuga ngo ufashe amazu yose ari Bujumbura, ugafata amafaranga yose ari mu mabanki ari Bujumbura, ugafata imiduga yose, ugafata amatongo, iyumvira ikintu cyose kiri mu Burundi cy'agaciro n'ubutare mbere buri musi y'isi, ugacuja bukaja muri Kongo, ukaja mu Rwanda, ukaja muri Tanzania, ukaja mu bihugu byose byo muri Afrika, ugacuja Buraya, ukaja muri Amerika, ukaja muri Australia, ngo ivyo bintu biteranije byose ntibishobora kunganya agaciro na jewe. Nukuvuga ngo ubugingo bwanje burusha agaciro ivyo bintu. Incabwenge ni ufise inyifato ivuga ati jewe ndi uw'agaciro. Nivyo bizana ingorane n'amatati mu bantu, ugasanga umuntu imitsi yaranze, imishatsi yahagaze, ariko kubwira ngo ujya muntu ngo yanyise ngo ndiyimbwa. Umwe mu misi heze yarabimbye ngo yandutse, umabwira ko none wahindutse imbwa. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo abantu bose bari mu Burundi imiliyaridi 7 zirenga, naho bokorana bakavuga bati Deo n'imbwa, nguma ndiki, nguma ndi umuntu, kuko agaciro mfise nta muntu n'umwe ari havise ububasha bwo kugira gute bwo kugahindura. Arico gituma bene data mwe bw'abitanze, nimba mugomba guterera mu kubaka ishengero, mugomba kubanza kugira inyifato ubwa mbere, umwe wese akiyemera akumva ko ari uw'agaciro. Nukuvuga iki? Imana yakuremeye mu ishusho yayo, ku buryo kuva Adamu na Eva baremwa nta muntu n'umwe asa nawe, nta n'umuntu yiyumvira nkawe. Bamwe baravuga ngo amahasa ngo arasa, ariko abahinga bamaze gupima bya bintu bita ADN, basanga n'amahasa afise ADN zitandukanye. Hari ibintu bita empreinte digitale, bya bindi byo gutera igikumu, nta mahasa ariho afise empreinte digitale zisa. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo umuntu wese afise agateka kiwe, nukuvuga ngo n'udasanzwe. Bamwe bagace bagira ingorane ngo bagiye guhiganwa ngo ubwiza. Bijya haraho Imana ivyitegereza ati aba bantu barakomeye mu mitwe, ko ujya muntu namuhaye ubwiza ata wundi muntu n'umwe abufise, baje kumuhiganishwa nuriya nawe afise ubwiza ata ubufise, urahiganishwa ibintu bidasa bigakunda. Umuntu agaca agenda yumva gwemwe ngo jewe ngo ndabaye mwiza ngo gusumba abandi. Ikintu ca mbere, inyifato ya mbere tugomba guterera, umwe wese yumve ko ari umuntu adasanzwe w'agaciro kandi ashoboye. Ico ni ca mbere mu nyifato. Inyifato igira kabiri, ni umuntu afise intumbero itomanye y'ubuzima kandi akora
mu buryo bw'agahebuza, afise inyifato itomoye n'intumbero y'ubuzima itomoye, ariko ivyo akora akabikora mu buryo bw'agahebuza, ivyo twita excellence. Umutumye gukubura cyangwa ukamutuma gukoropa, arakoropa aho hantu haciye ukavuga uti ego ahantu bahakorovye. Umutumye kurima, umutumye kubaka, igikorwa cyose umutumye gukora aragikora kugeza aho uvuga uti ego iki kintu aha hantu iki gikorwa cyakozwe n'umuntu yiyubaha. Kuko nimba tugomba gutanga intererano mu ishengero, ndaho twiteze ko muzotanga intererano itaragahebutsa. Hanyuma ikigira gatatu mu nyifato, n'umuntu akurikira ingingo ngendegwako zihoraho z'ubwiza, urukundo n'ubutungane. Urukundo n'ijambo riguma rigaruka, imigenderanire myiza tugirane n'abandi bantu n'ikintu gikomeye. Reka rero ndangirize kuri iki kijanye rero n'uruhara. Nukuvuga ngo twumvise incabwenge icarico, ibintu biranga incabwenge n'inyifato y'incabwenge. None izo ncabwenge uruhara zifise mu ishengero, mu ntererano y'ishengero n'irihe? Ubwa mbere ho tugomba kumenya ko ishengero rigizwe n'abakristo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abo bakristo bagomba kuba umunyu w'isi. Intererano abitanze, incabwenge zigomba kuzana mu ishengero nuko ziba umunyo. Aho bari muri korale hakaba uburyohe, mu bagabo hakaba uburyohe, mu rugo hakaba uburyohe, ahantu hose bari ku kazi hakaba uburyohe. Abantu bakifuza kubana n'uwo muntu, bakifuza ko uwo muntu aba hafi yabo. Icyo ni cyambere. Igira kabiri, abakristo n'umuco w'isi nibo bagize ishengero. Muri Matayo 5:14 na 15 umuco nukuvuga ngo abitanze, incabwenge, intererano zizana ku ishengero. Sari kuza kuririmba mu rusengero gusa, sari kuza gusigura ijambo ry'Imana mu rusengero, sari kuja kwinjira mu cyumba c'amasengesho gusa, ariko nukuba umuco ahantu hose uri. Hajya ku irobine ugiye kuvoma amazi, hariya ku gito ca rusengo ugiye kuvoma amazi, hariya ku kivu ugiye kurima, ahantu hose uri ukaba umuco, maze umuco wawe ukamurika abantu ngo bakabona ibikorwa byawe byiza mu buryo bahimbaza data wo mwijuru. Bavuga bati Imana ishimwe kubera urya muntu yatubereye umuco, afise akararo keza. Ni intererano ikomeye cyane ni mwaba umuco, kuko benshi bazokurikirana uwo muco maze baze kuri Yesu. Turiko tuvuga ibijanye n'intererano y'incabwenge mu iterambere ry'ishengero. Incabwenge rero ni ziriko ziratera imbere. Niziriko ziratera imbere. Ubwa mbere mu kugundura ingabire zinyegeje muri bo niziraho babaye. Hari amajambo yo mu Kuvayo 4 uhere mu murongo wa mbere n'uwa kabiri. Igihe cyose abantu binjira mu ngorane, Imana igomba kubafasha. Yabaza ikibazo ngo ico kintu ufise niki? Mose yamubaje ngo ico ufise niki? Yaravise inkoni mu minwe. Hari umupfakazi yari yabuze umugabo wiwe, umugabo wiwe yari mu mwenda, abana biwe baje kubatwara, aje gutabaza umuntu w'Imana, aramubaza ati ufise iki? Aravuga ati nutuvuta twonyene mfise. Elisa hariho umuntu yafashije, yamubaje ngo ufise iki? Nukuvuga ngo incabwenge iriko iratera imbere. Mu gutera imbere ubwa mbere nukumenya ufise iki. Ufise iki? Ubwo ico kintu ufise uriko uragikoresha. Nimba ari ubumenyi, nimba ari ubuhinga, nimba ari yindi ngabire kanaka uriko urabikoresha.
ni ukugundura ingabire zinyegeje muri mwebwe n'iziri aho mubaye. Ubwa mbere nicyo kintu ca mbere, niyo nterera rikomeye, ihera kuri wewe. Ndushobora kuja gufasha ishengero, ndushobora kuja guteza imbere ishengero wewe utaratera imbere, ntibikunda. Ubwa kabiri, mu gucungura ingabire ziri muri mwebwe, nukuvuga iyo ngabire uyigiri yawe, kuko kenshi hari usanga turiko turasumbukira tugomba kwiga ingabire z'abandi. Umuntu arashobora kuba afise ingabire yiwe, ugasanga agomba gukora ikintu akarabati bo naka arafise boutique naka arafise na jewe niyo ngiye kugurura, atabanje kuraba ingabire yiwe afise. Nukuvuga ngo tugomba guhera kuri twebwe imbere yuko duteza imbere ishengero, turaba ingabire dufise umwe wese mve muri mwebwe. Nagomba kubabwira ko Imana yaremye umuntu, hariho ingabire ushobora kuba ufise abandi bantu bafise, mugabo igihe Imana yakurema yaraguhaye ingabire, kandi iguha iyo ngabire ifise intumbero y'ikintu uzoza gukora hano mu isi atawundi muntu ashobora kugikora atari wewe. Igikenewe gusa nukumenya iyo ngabire. Nta ntererano yo kubaka ishengero ushobora kuzana igihe udatahuye iyo ngabire hanyuma ngo ushobore kuyikoresha. Mu kurangiza, incabwenge ziteza imbere ishengero. Twabivuze kare mu kubaka ubumwe bw'ishengero, Yesu yavuze ngo data babumwe nkuko jewe nawe we turi umwe. Ahantu hose muzobona abantu bari mu mivurungano, abantu bari kutumvikana, mumenye ko ari mpwemu mbi, kuko nta bumwe buba buhari nk'ubwo Yesu ari gusengera. Intererano ikomeye yo kubaka ubumwe. Ariko kandi twavuze ibijanye no gushitsa ibwirizwa rikuru, kuvuga ubutumwa, kuzana abantu kuri Yesu no kubigisha. Ntari igikorwa ca pastori wenyene, ariko ni igikorwa c'umukristo wese. Niyo ntererano dusabwa gutanga bamwe hose mu bubwiriza muherereyemo. Kandi ivyo tubikoze tuvyiyemeje tukabikora, inyuma y'umwaka umwe akazana umwe, uwundi akazana uwundi, tuzoba tugeze kure cyane. Ariko kandi duteze imbere ishengero mu guterera ingabire dufise. Rondera kumenya ingabire ufise, ndi wifuza ingabire y'abandi bantu, ahubwo uraba ingabire yiwawe ufise hanyuma uyikoreshe. Abapastori bari hano bafashe bakristo gushira mu ngiro ingabire bafise, kuko twebwe turongoye ishengero nk'abapastori, iyo dushize hejuru ingabire imwe gusumba izindi ngabire, bituma abakristo bareka n'ingabire bari bafise bakifuza ya yindi dushize hejuru. Hari nk'abantu bateguriye ingoro y'Imana, nukuvuga bafise ingabire yo gukora. Abantu bategura ingoro y'Imana ntibaza kuyitegura ariho turi, kuko rimwe na rimwe ibigeragezo dufise nuko Imana iduha ingabire, muga tugaca tugomba kwereka abantu kugira ngo twiyerekane ivyo bintu tubikora, abantu babona, abantu bumve ko turagahambaye. Nukuvuga tuba twatsi icubahira Imana ngaho umenga ibintu kogwa biri gukorwa ni twe tubikora, ariko ari Imana ibikora muri twebwe. Hanyuma mu gusengera ishengero n'ibikorwa byaryo, nabivuze gusengera abantu bose. Reka nsoma no majambo mu kurangiza kugira ngo tuyasome muyumve, kandi musanzwe muyasoma muri Timoteyo. Ikete rya mbere Paulo yandikiye Timoteyo, igimba ca kabiri. Uko abantu bakwiye gusenga. Imbere y'ibindi byose ndabahanura kwingingira abantu bose, kubasengera, kubasabira no kubashimira Imana. Bangahe? Bose.
nk'abitanze ivyo nitwabikora tuzoba dukoze igikorwa gikomeye kandi cyane cyane abami n'abashizwe hejuru bose kugira ngo twame mu mahoro dutekereje twubaha Imana turi nkanyankamugayo gose. Reka rero ngeze ngaho mbatumire mwebwe nk'abitanze umwe wese ku giti ciwe ubwa mbere agwanire kugira karanga kamushoboza gutanga intererano yo kubaka ishengero, agwanire kugira inyifato imushoboza gutanga intererano ikomeye mu ishengero. Ariko reko turiko turavuga iterambere ry'ishengero, imbere ya byose umuntu abanza arondere iterambere ryiwe. Ibi ndabizi ko kenshi bikunda guhura n'ibibazo bikomeye iyo turiko turavuga iterambere. Hari abandi baca bazana izindi nyigisho gusanga bariko baravuga ngo ivyo ni vya shetani, twe turiko twigira mu ijuru. Haraciye mayinga abiri narahantu umuntu arigisha aravuga ibintu bikomeye cyane, aravuga ati mbo Yesu ahubwo aratebaganye, twari dukwiye kwigira inosi tukayivamwa. Ndababwira nti mwabantu mwitonde, ubwo muri ko muragomba kuja mu ijuru. Yesu nawe ari karasenga avuga ati data ndagusabye ntubakure mu isi. Nibyo ari kasenga avuga ati data bagumize hariya, nabo bari kubagwana ngo bagomba kujahe, bahunga iki? Reka mbabwire, ijuru nimwasoma muri Mateyo 25, ijuru ni impera y'abakozi ivy'Imana igomba. Igihe turi hano mu isi Imana igomba ko dukora ivy'igomba, hanyuma ibisigaye ikazoduhezagira. Reka rero mwese bene data ndabifuriza umugisha w'Imana cyane cyane kugira akaranga mu bugingo bwanyu kabashoboza gutanga intererano ikwiye, kugira inyifato mu bugingo bwanyu ibashoboza gutanga intererano ikwiye, ariko kandi no guterera mu kubaka igikorwa c'Imana, cyane cyane kuzana ubumwe mu ishengero, gusengera ishengero no gukora ibindi bikorwa bituma izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Umwami Yesu bahezagire. Murakoze cyane.